aho abanyepolitike bahurira i Arusha bakavugana ivy'ikibazo c'u Burundi. Ikintu bahuriye ko ca mbere yari inkomoko y'izo ndyane, ubwoko bw'izo ndyane. Barumvikana yuko izo ndyane atakindi zavuye ko atari imizi ibiri, umuzi wa mbere n'umuzi wa politike, uko bavuga bati ni indyane zifatiye ku vya politike no kuvuga ku kuntu igihugu kiba cubatswe, atariko kandi izo ndyane zikaba zifise imizi y'ubwoko. Hanyuma ikindi kigira kabiri no kubumvikanye yuko ahanini ari abanyepolitike bashaka kuja ku butegetsi, abandi baburi ko badashaka kubuvako, ko birimo rero mu bitera turavuga tuti ni nyinshi nene yobiye. Iyo nyishu ibwiriza kuza yisunga ubwo bwoko bw'izo ndyane. Niho twavuze tuti byo bavyiza ubwa mbere ho habaye ubutegetsi bushasha, no kuvuga bita mu gifaransa le nouvel ordre politique, ishimikiye ku butunzi bushasha, imibano mishasha, imico mishasha, ubutungane bushasha. Hanyuma ibyo byose bikaza byisunze ibwirizwa nshingiro mu bisanzwe ryubatswe turavye ibihe tuba tugezemwo, na cane ko ryo bwirizwa nshingiro ribwirizwa kushimikira ku mico, ubutungane, amategeko, demokrasi, itunganywa ribereye ry'ivy'igihugu, imigambwe myinshi, gusonera ubuteka bw'umuntu, ubumwe, gufatana mu nda, ukungana hagati y'abagore n'abagabo, hanyuma no kumvikana no kuja inama, cane kwihanganiranira mu kumvikana hagati y'abanyepolitike usanga batumviye, badafise ivyiyumviro bimwe, hagati y'amoko nkumbure babona ibintu gutandukanye. Gutyo rero hakaba itunganywa rishasha ry'inzego ziza gutuma ivyo vyiyumviro vyose bishigwa mu ngiro, hanyuma tukaronka Burundi nyabwo, abarundi bose bumva ko ari bari mu gihugu ciwabo atawandya wangura. Ivyo bikaba vyari muri protokole ya mbere, igice ca kabiri, ingingo ya 5 mu gace ka mbere na kabiri. Ivyo tumaze kubishikako hari abintwaro mfata kibanza yatangura gushira mu ngira ivyo bintu. Mugabo turavuga kandi ko tutogumiza iyo ntwaro mfata kibanza gushikana ryari, ko vyiba vyiza ironse ikiringo c'imyaka 3, hanyuma tugatunganya amatora kugira ngo ntitugome duhurira muri salon ngo twumvikane ngo ugiye gukora ibi ngo nawe ugiye gukora ibi tutabajije abanyagihugu bene igihugu. Hanyuma rero tureza turashiramo kuhoba n'amatora. Mugabo intwaro yoza yuko ibwirizwa kwisunga iyo nzira yaciwe n'amasezerano ya Arusha. CNDD-FDD rero nibuke ko itagiye Arusha, mugabo ishira mikono kuhagarika intambara barisunze, baremeye ko bazokurikiza ayo masezerano ya Arusha. Ariko vyahereye aho, kuko mu mitwi wabo ivyo bintu nta vyarimwo. Yo rero bavuze ivy'ibitigiri ngira nico cabababaza, ariko yari ntumbero yuko abantu bosangira ubutegetsi, ariko bavuye kandi kubaza abanyagihugu. Niho twavuga tuti abagiye mu matora, abanyagihugu bakabakurikiranya hakaba wa mbere gushika kuwa ryari, aba bagatova tuti warinze ashikana ya manota, abishaka arashobora kuja muri leta igihe afise n'abashinga amateka bo babangana kunakuriya. Hanyuma rero ivyo turavyumvikana. Rero tuvyumvikanye turavuga nuko mu basirikare, mu bajeje umutekano, no kuvuga aba polisi, no kuvuga ba documentation ko 50 kwijana, hanyuma n'ingene bo borongora izo nzego ko baba batandukana mu bwoko bwabo, kugira ngo abantu bamenyerane gukorana mu budasa bwabo, kandi ntibarabane mu bwoko, barabane mu bushobozi baba bashoboye, baberekanye mu kurongora ibyo bisata baba babashinze. Uko niko twari twabivuganye. Rero tugiye mu matora hacatsinda CNDD-FDD, nayo ntiyerekwa iyo nzira nshasha, kuko bashaka kwitwarira igihugu ko bacumva, ko bavyumva mu mitwe wabo. Uyu munsi rero baca bazana ubutegetsi bwabo,
ni ukuvuga ordre politique yabo, economique yabo, sociale yabo, mico yabo, ubutungane bwabo. Uyu munsi mu byo muriko murabona nibwo bushobozi, nibwo butegetsi bwabo bizaniye, ataco bupfana n'ibyo twari twavuze mu masezerano ya Arusha. Uyu munsi rero bavuze ngo tugomba guheza ibyo bintu by'ibitigiri, murategera neza ko nibitigiri mu butegetsi bwabo biyumviriye, ariko ntacyo bipfana n'ubutegetsi twari twiyumviriye, kuko ubwo butegetsi bwaheranye na leta mfata kibanza, kuko bamaze kuza baciye bashiraho ivyabo kugira ngo bitwarire atacamira. Ari naco gituma uyu munsi igihugu kiri mu mayira abiri, kuko inzira twari twaciye ntibayiciyemwo, bigiriye yabo nayo idashika. Rero abarundi ntibasamazwe n'iyo nzira baciyemwo, ngo barimwo baramusi barimwo baravuga ngo barigomba kuravya ibitigiri ko bigikwiye, ni ibitigiri vy'iwabo bazobigira uko bashaka. Twebwe ico dukiranira ni ya masezerano ya Arusha arimwo ya ndinganizo y'ubutegetsi nahereyeko, nayo ubundi kuva baje ayo masezerano ya Arusha baciye kubiri, kandi batangura no kuyasambura. Igice ca mbere cyo kuyasambura Nkurunziza yaravuze mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2005 yuko ivyo bintu vy'ibitigiri bihe bitabaraba, kandi kwa maherezo hazozi bwizwa rishasha rizobihindura, kandi ivyo vyarabaye. Hanyuma rero yavuze ngo no guhindura kujya bwirizwa nshingiro, atanguye kurondera kwihagira ikiringo ca gatatu. Burya sivyo yashaka, ni ashaka guhindura ibwirizwa nshingiro mu ngingi zinaziriya, we yipfuza ko byose bitembagara akizanira ivyiwe. Rero aciye ku bashinga amateka vyaramugoye, kuko inama nshinga amateka yaranse, ariko ntiyashigwa, acagenda kubaza abanyagihugu, yibagira ko aba bashinga amateka rero baserukira abanyagihugu nyene, kandi nabo bari bavyanse. Umva rero bavyanse, acavuga ati reka ngende kubaza abanyagihugu, ntibijana. Abanyagihugu baserukirwa n'abashinga amateka, bafashe ingingo n'abanyagihugu babayifashe. Urumva rero guca kuri nibwirizwa nshingiro muri izo nzira byaburizwa guhanwa n'amategeko, ariko abahanwe nabande ko aribo bavuga rikijana. Ubugira gatatu nuko yaciye aronka iryo bwirizwa nshingiro, iryo naryo rica rirafuta burundu ayo masezerano ya Arusha, kuko bavuga ati ariyo gakofero kamabwirizwa yose harimo n'ibwirizwa nshingiro kavuga ngo twisunza amasezerano ya Arusha, ko baragafuta kuko karabadogoya, karabababaza. Hanyuma ivyo biheze baca bashiraho inzego, baraheza bashiraho rero n'iyi Sena, barayiha igikorwa ngo cuka imyaka 5 iheze mu bisanzwe ngo boca barabika ivyo bitegiro bigikenewe. Igituma vyari kibaragishinga, ntushobora gushira ingingo mu ibwirizwa nshingiro, ingingo ushira mu ngiri kabiheze, ntibikunda. Ari naco gituma rero iyi ngingo uyu munsi ko tubona ko ari kuryango bakubite ngiranga inyundo ya nyuma y'amasezerano ya Arusha acatembagara, kuko ivyo bitigiri bibagora. Ariko abarundi ntibarazwe ishinga n'ivyo by'ibitigiri, nibarazwe ishinga n'ingene hoza ubutegetsi twavuze hariya hejuru twari twumvikanye Arusha, kuko ntibwigeze bubaho, bwamaze imyaka 3 gusa, kandi bwabuza kubandanya n'imyaka 5 ya mbere, 5 ya kabiri, 5 ya gatatu, gushikaho tubona ko ivyo bitigiri bitagikenewe, kuko twifuza yuko amaherezo Uburundi butembera, maze abarundi bakashimwa baravye ivyo bashoboye, bataravye ubwoko bwabo, kuko twemeza ko mu Bahutu, mu Batutsi, mu Batwa harimwo abantu bashobora kurangura amabanga, uravye ingene baba barize, uravye ubushobozi bwo bukerebutse baba bafise, maze tukavuga tuti abo ni bazoba kubaka ico gihugu cabo tutisunze ivyo bitigiri. Yamara iyo ntambwe twiyumvira uyu musi boza kuraba ko hageze, kubera ko ntirigera ibaho, bone ritarabaho. Ico twoburiza kugwanira, twebwe dusaba n'abarundi ko bodufasha no kugwanira ayo masezerano ya Arusha, uwo mutima w'amasezerano ya Arusha ukagaruka, hanyuma tukubaka ya ntwaro twari twiyumviriye n'ubu itarakaba, kuko baciye badusuka mu yindi, yo yindi nayo raba yutugejeje ahubwo dushira ku mahoro, yadushize mu kaga. Raba uyu munsi nta matara, nta mazi, nta bitoro, nta sukari, nta haki, vyose bikabura, mugabo biriho kubera ko ya ntwaro badusukamwo itariyo. Murakoze.